abahungu burya turaba like yamvuga kunze koresha ngo turaba ngo indaya oya baguruguru tongo baguruguru lakini nashika umungu akabinda ngo ngyo zina ngo rikunda gukora ku bakobwa gusa iryo zina ku muhungu vraiment sinibaza ko ryo barifashe ariko umukobwa yarafata n'ingoga guma mushwana buri gihe urumva ni muronka umva solution y'ibibazo byanyu mufise tuvuga rero reka tuze rero no gutuza rero tutuza tubyumva ubundi mwabyanse gose tuvuga go reka nigire ufite mu papa wawe umugabo wawe niko novyita wewe umushinga naye wawe mubanye neza wibaza kuri wenyene kumbe ni hatari ni sasa unasikia kama unakuya kubiona sasa ile yani utabyiteguriye umva utegeza gukanguka unaona mimi adolescent yangu kawaida ahantu yantwaye bien yantwaye. Bonjour mesdames, messieurs, le vent de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Checking amakuru chama kibaza ndera bishamvuga muri industry of Buja Flavor. Uko tama tubikora reka tuze dukengurukira Imana hamarusi biradukengurukira namwe bakunzi ba Buja TV bakunzi ba Bude wherever you are ndakubwira ati ndagukunda cyane kandi ndakwifurije yuko amahoro y'Imana yo kwamana nawe kuko vraiment aho ngeze jewe kuri no munsi ni kubera ingufu ziwawe ni kubera ubushake bwiwe ni kubera yuko wakunze jewe ugakunda ibikorwa byanje ugakunda ibikorwa bya Buja TV turagukunda muri rusange kuko novuga inyungu dore kwa kuronka novuga umusaruro dore kwa kuronka tubikesha mwebwe bakunzi ba Buja TV wherever you are abandi nabo ngo Beni nguzo duyifana kuri kimana bashinda yifanda ibahe gute none uri muri Canada uri muri Oman like uri muri Europe uri muri Asia sinza uri hose ndayiguhe gute basi nkimara imikashi yawe nzora ndaha umwe fantani ngapi jux 800 900 naguni umwe 900 basubira tureko dusangira sivyo none bakuza Buja gusa ndabakunda cyane wherever you are vraiment muradutera intege novuga ibyo tukora byose biratwereka yuko bibagwa neza yesu no musi ndi kumwe nande ndi kumwe na mazina yitwa Bechou akobwira ati go bwa mbere akubwira ati ngo tuza ubu naho ngo gombega bibaza ko ari kubera iki agoma babwira ngo batuze kandi ngo bago turaza kubenye impamvu yes je nitwa Beni behind the camera Jumoji professional turi kumwe na Bechou bite ni sawa yazane cyane gose no musi kuri Bechou meze gute Bechou meze neza like urashobora kurabutsa abakuzi ba Buja yitwa twira kuri no mwana mumeze neza ndabaramukije kabisa utabirukana babwire ngo go oya ni muze karibu nibaza ariko batuze Bechou itere ni sawa biradareza cyane gose like nk'abantu bakora dukurikirana nakaye kajambo babwira akajambo k'urukundo nyene gatoya akajambo k'urukundo ndabakunda cyane n'Imana yabaremye kabisa urayikunda cyane ndayikunda yes kuciro kubwira yuko uwo bantu ukaja kugira kuri YouTube yugire subscribe ni yitwa go niyo ndirimbo yitwa go YouTube yawe yitwa Bechou Bebe Bechou Bebe iyo Bebe sasa ni kwa si you Bebe turaza kumenya yavuye Jux Bechou Bebe yes genda kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe ni Bechou Bebe kuri YouTube ugire subscribe basha ugire subscribe kugira ngo YouTube itangure kuguhemba sivyo none ga Bechou ego neza cyane cyane gose yes like ni go ariko yava ko dutangura go reka kwanza dusubire inyuma ni Bechou Bebe sasa Bebe iri kuyaye bon Bebe kubera izina ry'iwanje ry'amavuko ni Belize umva zigiba mamagara Bebe Bechou umva yose nayiwanje cyo gituma nayiwanje gusa Bechou Bebe Belize muhira wa magara Bechou Bechou Bebe Belize jewe nibaje ko Bechou ari iri kuri identity ariko numvumenga hariko Belize kuri identity hariko Belize none ko witwa Bechou ni wayishize Nzi ba Benish Jenny ni bitanga yiwanje niyo no yanje urumva ni bitanga Bechou afite ijyani yanje yishize kuri ni bitanga Bechou yes ni ndirimbo yitwa go ubona abantu kwarekira gute nuvuga muri rusange nuvuga abantu bakwegereye like abarundi muri rusange bon bariko barayakira neza kandi ndashimye bivuye ku mutima kwani bariko batuma numva nyene ngira courage za tari merci beaucoup cyane kabisa arabashimira Bechou kubwira ati abantu mu mutera intege mu mushira mu zindi poème mu mushira mu zindi esprit zo gukora cyane nizere yuko bigutera inguzindi nguvu zo gukora cyane kuko twizire yuko uzobandanya ukora ibindi bikorwa bisumba go ego kabisa kuri none wayisemwe go kwanza go
banza urindire reka kwanza duhere kuri tuza kubera iki tuza iyi ndirimbo yiwe ya mbere kuri YouTube genda urayibona ko yavuze ati ngo tuza kandi akwabwira umuhungu right now atubwira go sasa tuza go ibiboneka yuko amubwiye atuze aranka uvuga ati okay toka mu confinement we rentre go sasa oya ni message tu sasa jembe twavuganye muri briefing aguma ambwira ngo ni message basha bakubwira ati umuririmbyi kuko bavuga ati umugani ungana kariho siko kandi bakubwira ati umuririmbyi arinza acuraranga karirimba nuko ibintu byo byaramushikiye kenshi 90%. Oya ni message gusa nta urabwira ngo atuze gutuza oya ibuka vraiment ibuka ndazi ko ari benshi yego sibakisi bararenga babiri ariko ibuka basi nta numwe wigeze kubwira tuze ndabwira nyene ngo tuze oya nawe ubwira ati hoshigenda oya nawe javeni no ya ni message tu like ariko uramaze kuvyumva ku bandi cyangwa uramaze kubibona ku bandi bakwegere bari proche ego kenshi none kugira ngo umukobwa abwire umuhungu ngo tuza akagera kuri sada mbwira ati basi wewe wende sasa kutaki kenshi bibaza ko byavuye kuki bon kenshi ndibaza yuko babivuye kudahuza ari abantu usanga bari mu rukundo ariko umumvikano ukaba muke umva muguma mushwana buri gihe urumva ni muronka umva solution y'ibibazo byanyu mufise tuvuga rero reka tuze rero no gutuza rero tutuza tubyumva ubundi mwarabyanse gose tuvuga go reka nigire ni go we ugenda canke we agenda wagenda wowe urasigara ngenda sigara ndazi yes kumbura like umuntu yumvise umukobwa abwira umuhungu ngo tuza rero umuntu kwanika kapeperuki mbe abahungu burya turaba like yamvuga kunze koresha ngo turaba ngo indaya oya baguruguru tonwa baguruguru like birashika umuhungu akabindaya ngo ngiye zina ngo rikunda gukora ku bakobwa gusa iryo zina ku muhungu vraiment sinibaza ko ryo barifashe ariko umukobwa yarafata n'ingoga cyane bigaze ko kubera ikigabesho ndazi ngira ni kubera nyene Imana yaturemye turi abakobwa ibintu byinshi birabafasha byinshi cyane uretse ko ushobora kuja ahantu ugasaga bafashe umuhungu n'umukobwa like cyangwa umugabo n'umugore bariko batabara mu rugo bariko barakorana uvuga kijya kuze kuvuga ngo ubusambanyi kenshi ukunze kuboneka ko ari umukobwa yagize igicumuro like umuhungu ntaboneka cyane kubera ikigabesho bon urumva nyene sinzi gene bivuga urumva nyene kujya nyene nakubwiye kubera nyene turi abakobwa ndazi sinzi mwaduha yatunda ngira ngo iryo kosa rero urumva ryarabaye igiwacu urumva nakunzi nuko byaki amakosa yose vraiment abakobwa twariyakiriye umva byose turavyakira uko nyene cyane cyane rero mu mabanga mpuza bitsina rero kenshi amakosa akunze kubagira gose nataje usanga igicumuro n'umuntu ugasanga gifasha umukobwa gusa ibaze nataje probleme ni atari ari rero tusiga tubabwira abatuze canke bazi twabwira abago ahubwo bayende yes like ariko urumva yuko birinze bishika umukobwa akabwira umuhungu ngo batuze canke akabwira ngo agende je kubganje nahura ko umukobwa abari we the big manager abari we avuga ati muhungu ngo ndadukundane canke abari bavuga ati ni je suis responsable kuri relation ni jewe mvuga kandi ni jewe mvuga ati duhore kuvuga ati ni ufise pouvoir nushaka kuvuga ngo umukobwa gusa n'umuhungu erega ivyo biramushikira akaruha muri situation murimwo urukundo rutaryoshe akavuga go lakini kuri bijyanye waviva muri clip waboneka nk'umuntu nyene ariko aranika impuzu like nyene aja gusuma nitwabona umugabo ngo agiye gukazi yambaye ikoti cyangwa like waviva washize kwerekana message kuba kenyezi ku bakobwa bon nashatse kwerekana message ku bakobwa no ku bagore abamama bubase kugira nyene ushobora kuba ufite umu papa wawe umugabo wawe niko novyita wewe umushinga naye wawe mubanye neza wibaza kuri wenyene kumbe ni hatari ni sasa unasikia kama unakuya kubiona sasa ile yani utabyiteguriye umva utegereza gukanguka gute lakini none nka conseil umuntu amaze kuba avyisangamwe bikaba gutyo onye niki wotanga nk'impanuro ga Bechou bon nk'umumama cyangwa umuntu wari we wese bimushikiye muri uwo mwanya ndibaza yuko nyene ucutekereza neza cyane rero ko wacuvuga ngo go erega kila muntu wese afite decision ziwe kuri wewe aragucuvuga go
iyo vyagushikira basi dufate n'ivyara biragushikira ariko dufate vyagushikira Okay, ndiko ndavuga bon ndabivuge mu camake. Ari umuntu usanga afise ishavu giwe muri we akavuga ibintu ushobora kubyihanganira reka kanigire. Uwundi nawe akavuga ndashobora kubyihanganira nka musiporta ku bintu byose urumva turatandukanye imitima iratandukanye. ahubwo je nibaza yuko go yokora ku bantu bakiri muvuga muri fiançailles go ikareka gukora ku bantu bari mu rugo. Oya abo abari mu rugo urumva ni mu rugo nyene ni mu mahigwe no mu marusha. Ni mu mahigwe. Ni mu mahigwe. Kuri Bechou rego Bebe Bechou ari marié quoi? Oya. Afise abana. C'est umwana. Like arakuze. Umwana wanje arakuze. Kitwa gute? Yitwa Shana. Shana. Yeah. Abakobwa. Ego. Afise imyaka ingana? Afise 6 ans et demi. Like ejo azokura bizogenda neza mbega ni ngiki uzomuhanura Bechou? Nzomwereka isigeze. Ni kumuhimanuro nyene nk'umuvyeyi. Uzomuhanura ahisigeze bisigura monde ko yahindutse. Yarahindutse nuko nategeza kwitwara nk'ibintu nk'ivyo. None ko abavyeyi muri no misi basigaye bari ati gutanga education muri no myaka tugezemwo biragoye cyane na cyane ngo ibisamaza abana byaragwiriye byaramaze kuba byinshi ku bwawe rigiki uzokora nka Bechou uriko uraba muri no monde en plus de ça urafise kibondo like urafise umwana w'imyaka 6 ariko arakura bientôt azoba inkumi azobumana uvuga umuvasoni bizogenda gute uzomuha conseil uzomonura gute like nkunda tazi ivyarimwo kabirimwe ariko aranura umwana wiwe wa 18 ans ni giki kubwa uwo mubwira canke yo muhanura uramwereka nyene ukamuhanura ukamwereka yuko urukundo rubaho kandi hazogera igihe akunda abe muri relation ukamwereka igihe ukuntu yoshobora kwitwara nuko ashobora kwifata muri relation arimo najane nyabahururu ntatwagwe n'ibihenda amaso ntatwagwe nuvuga nibije vyose ego yes ariko kuri no munsi like ari abavyeyi batagitahura yuko ari imyaka umwana ageramwo ashuha ego muri adolescence ego muri iyo periode rero uvuze ati rero uramuha conseil hanini niyo ukenewe mu buzima umva ari abavyeyi benshi nga umva guha umwana conseil ugasanga ni kibazo ucumengo ngo uriko aramubwira ibintu by'ibishira soni ariko ni vyiza kumuha umwana conseil amenye ibyiza nibibi kuko irya myaka barimo ni bari mwiza Setani barakora mukoreramo cyane gose kamwereka udufungo taje tumaze ibintu bigezweho byi uri bayi mwoga Bechou Bechou arapiga katras Jeri mukaragiza kushiraho trace effect ga ku maso ga like yo muzerio nagasa unaona mimi adolescent yangu kawaida ahantu yantwaye bien yantwaye mu muziki ndavyibuka ico gihe nakunda kuririmba nakunda uturirimbo twose dusose dushasha numva umengo no turirimba twose nkatumenya nka interprete uturirimbo nkakunda narakunda cyane narakunda umva nivyo byatuma nyene nkunda nyene niyo adolescent yanje vraiment usanga wisanze urakundanye n'umuntu muca murongo ikibondo kundana mu nyuma nari muri musique warabivuyemo ndi muri musique twakundanye ndi muri musique wari wamaze gukora nari muri live live music kandi ndabibutsa yuko yarigeze kuba aririmba gato muri Marahaba band like byari bimeze neza cyane kandi ego byari biryoshe cyane kabisa ego polema kabisa yes ati rero nako ndavuga ati bishitse ati rero umwana wawe bagakura uzomuhanura neza bizogenda neza cyane like ariko kurindi ruhande umuntu yumvise ubwira umuhungu ngo biboneka ko ari umwirukanye like ariko kurundi ruhande ibintu ubona ko bikujije amahoro urabireka cyangwa ukabandanya uvana n'umutima w'umuntu sibyo naga Bechou yego urabibisa gatonya ibishaka kuza kukubuza amahoro urabiha umwanya bikarengana nawe ukabaho la plupart kenshi iyo bishitse nuvuga umuntu akavuga go cyangwa akakubwira ngo tuza akakubwira ati ibyo bintu bireke ihindura ingeso kenshi bavyashitse kuki bitewe n'ikiga Bechou ni bimwe navuga kare bivana no kudahuza muri relation y'wanyuma murimo relation yanyu bivanye n'ikintu kudahuza umva
ivyo mufa erega none ga Bechou wowe uja gucitinga umuhungu cyangwa ugacitinga umukobwa ahumva mwahuza kwe oya ni muhuza erega ni bya bindi nyene ndavuga ariko numva ko kudahuza ariko arumva ikintu kiza cyane ni ugucitinga ko numva ngo ujya muhungu ngo akora kajya kazi ngo like tusite kuvuga ngo akora muri ONG fulani ngo sindamukunda kubera akora hari siko none oya sinibaza kuko urukundo n'umutima nizere ko kenshi rero biva mu madeception kandi udakunda sinibaza ko udakunda ukunda donc ukunda nushaka usinzi ko ushaka kumushika kumuvanga ibintu nk'ivyo ne Bechou haramaze kuvanga bimaze kunshikira neza cyane kuvanga gahungu bimaze gushika vraiment kandi igihe kinini abashaka kwirandira ko cyane ashaka kubivuga ko cyari kiregire ariko biramaze gushika like na numwe atarabikora ivyo nta muntu numwe atarabikora bimaze gushika like monde tugezemwo imivango sigaye byinshi Bechou kubera ikiraki si monde dunia na ni hatari dunia na ni hatari kweli yes ariko nizere yuko bitabaye kubwinabi byari bikuye ko bikora dibaza ari bindi bintu usanga utwawe n'agashavu ugasanga wabikoze nyene ugavuga watwawe n'agashavu nyene ku muntu muri kumwe avuga mva nuko cyubyumva nawe watwawe n'agashavu ugasanga like wagiye kugendana n'undi muhungu kandi urubu mukunda arige nyene birashika ugasanga nyene ukoze ibintu nyene kubera agashavu kandi munyuma ukicuza gituma wabikoze kenshi rero nivyo biri usanga umukobwa muramenyeranye birashitse ukazibona murabaye ugenzi cyane kumba wika Maria cyane sheri wake iko usanga iko mu stress zake ana natari bamaze guhuza hari usabwa kwa murondoro kamubura yaraje kujivanje yes ariko nizere yuko kenshi bivana na bya bindi bavuga ati ngo muri no misi nta nkundo zihari bakavuga ati aha tuwezi kupendana kuko ngo ingwara itinywa muri no misi gamana ngo nurukundo ni probleme cyo mpamvu kenshi turirimba go tukavuga ngo natu Manda bisibira mu bashiki Bebe ugira subscribe niyo ndirimbo uyirabe kandi usige ko na commentaire kandi ugira na partage ivyo nanga Bechou amatubandanya ati nico gituma biva kuri ivyo ego nuko ni hatari Bechou afite kucheka yakunda gutwenga niyo ngwara yanje niko abaye niyo ngwara kabisa none ko rikino n'abantu basige batinya gukunda na Bechou ndazi ni probleme ingorane vraiment Jessica rumva ngo barambije byo gukundana wapi ngo fuma tuba bagenzi gusa n'umukobwa ni hatari shabenisha biragoye ivyo vyumvira ukavyumvira kumva yuko udashaka gukunda umuntu mukaba bagenzi no comment abisigura kuri ya relation oya no comment cyose Jina iruka mu kiganiro ca mbere nk'igitangura gukora muri Bujayit ni wo muntu wa mbere ngiriye no comment Joani Otaki yako tuyajuwe yangu tuja kuyakura mu ndirimbo muri go biraboneka umuririmbyi arimba ibintu byamubayeko oya igeni message tu kumfuza igeni message byari bigeni byambayeko Bechou yatari acha tuyakubali tu like ariko kurundi ruhande like si umuntu wese ibintu vyakuye kubishira kwa rubanda sivyo no uratinya parfois bavuga ati je sasa ngine ko na mwexi wangu mwenye naheshimiaga sitaki abijue kama none exe no kwishimia n'ubundi none umwandagaje bikumarira iki basi kumwandagaza ariko uvuze relation yakunu yagenze buri kurahanura n'abandi kumbure barako rabibamwo bakamenya ukuntu babana navyo sivyo no oya ushaka gutanga impanuro nyinshi umva turaziririmba muraziririmba bisigura ko bya waririmbye byarakubaye ni byambaye ko umva ni ibintu nyene bishika muri societe nyene mu bantu hajya nyene niyo ucumvira yo n'impanuro yes ni ibintu bishika muri societe like Bechou niko bikubwiye like umva ni ibintu benshi batinya ariko cyane muri no misi Bechou akavuga ati jewe kuko no guja gukundana mfuma tuba bagenzi n'umuntu tukafuma haba ibindi bintu ariko apara gukundana ibyo navyonse yes rega ko bure Bechou ataye kuseba jabaya acha tubuache ataye kuseba maisha yake ariko nizera yuko bubahwe bande abo baikse baba basi bubahwe kwera bayishimiwe basi
erega kila mtu wese anapashwa kwetu heshima. Amvuze ati bose aba ex bawe bubawe kuko numva umenga like Bechou nashaka kuvuga passe yiwe kugira ngo duhanure abandi kuko ari bariko arabibamwo bakeneye conseil like ariko numva umenga Bechou yataye kutwambia kubera urazi gituma nashaka kuvuga kubera ntari umweranda ndi umuntu ni wabituma kugira mutandukana no sinumweranda noza ngo mvuge ngo umuntu ngo no sinumweranda nanje okay kuba utari umweranda zijya ngorane we wagize canke zijya wagize abandi bo bashaka kuzikora like nibamenye ko ari ngorane ariko wowe bahe mvuge conseil bo biheba nzoyivuga undi munsi another day. Yes, tujya kuri YouTube channel ya Bechou Bebe ugira subscribe. Instagram urikoresha? Facebook page Facebook? Yeah. Yitwa gute? Bechou Bebe. Bechou Bebe. Bebe avec accent cyangwa accent niri? Bechou Bebe. Bebe mu Kirundi. Bechou Bebe andika Bechou Bebe sasa nikiandika Bechou Bebe shero ngo kiona Bechou Bebe itakuwa. Jiwazi. Utafuna muonesha tu. Yes, wakoze Buja TV turi kumwe na Bechou Bebe like ugena kuri Facebook kuri YouTube yiwe ugire subscribe like comment na share hama ugena kuri Facebook yiwe ugire follow hamwe na nuvuga na like kuri page yiwe kugira ngo ibikorwa byo bashe kumenyana abantu benshi cyane hama tugira tutumira abantu benshi cyane mugire subscribe bash kuri Buja Hit no kuri channel y'uyu mukobwa kugira ngo lakaronga abantu benshi nabo nyatanga kuronga umusaruro bivanye n'ibikorwa byiwe azorabereza nizere yuko ugiye kuduha ibikorwa byinshi Bechou. Ego. Zosubirayo nawe gutaha uri kumwe na Beni kuri micro behind the camera Jimoji professional ndabashimire cyane bashanda bakunda je nibutse yuko twakwije ibihumbi ijana by'aba subscribers cyane uvumenga umunezero cyane uvumenga ndafise abantu benshi vraiment badu supporting tugire rero bye. Bye bye.